Yo, Messi. Famba. Oui. Yeah, Jay. Ça va, comment ça va? Ça va très bien, messieurs. Mbega wa mudemu jana ejo vyahavuye bigenda gute? Naherutse mbona post naona kayasho nikasema Messi anamaliza jipa vitu nakenda mama. Kademu gani? Kademu ku nani? Jana ile post Facebook. Bendeka ulikandamiza kana maji. Kana maji. Mimi si méchant. Kana maji lakini. Mapema. Ni mavelitre. Shuka mpaka saa ziko hai. Shuka ziko hai. Bwelele. Kakenda bana. Ulikapiga bungapi man? Naona maana wewe auregezaki una aulizishi. Aulizishi we. Monsieur, ça va? Ça va, usalama upo. Monsieur, j'ai à la interview avec madame, avec Brinella. Il y a la parole qui a parlé à la téléphone. Déjà, madame Brinella, déjà, Zumvise. Maiti halal. Urumva yari kimeze gute? Amahoro me. Amara me namara. Brine. Agira yahure. Agira yesumu. Yapanya. Famba ni sawa? Ni sawa. Ni denet. Ego. Ndakubaza ko mbere we waramburotse kuri Facebook sinyibona post zawe. Nyine ariko Nishuwa. Oya genda gukunuza ko ndenda gukunda cyane umutima wanje wose. Ya ishuri kibazo. Ishuri kibazo. Yuko nakoblose kuri Facebook. Ibintu birabaho. Simbona post zawe. Nabonye post hasize ko abakobwa babiri bajya ntibande. Bada tuviyasho tuko traviyasho. Je nyishuri byo ndiko ndakubaza. Bajya umwe akora mu micungararo y'igihugu hagati hanze na ariko tebu nyene hagati. Ndiko ndafina nyishuri byo ndiko ndakubaza. Bajya abakobwa ntibande. Bajya abakobwa Sibijya bintu nabonye naje byipostinye sizi wayipostinye. Buregira umfate nk'umusazi. Oya. Hamwe byaje kuvuga ubu naho sinabyumvise rero. Telefone ari muri opare. Urego shuma. Aiko parler aha muri ko muyaga Messi. Messi. Messi, tu appelles moi la téléphone à haute parler les kumenera ubufu monsieur. Aiko ko parler sema alisogeza risikio kwangu. Yegeje ugutwi kuri telefone. Famba abantu benshi bazi yuko ari umusambanyi nye kujya yitanga umwatatsi umufyonzi wihire umukino. Famba wewe mwajyamanye mumaranye ikingana ikimukundanye. Nabyo nibuka. Oya Akim ibi bintu utegeza kuvyibuka. Ura umukobwa agiye mu rukundo n'umuhungu. Umukobwa wenyene atangura guha amakondisiyo ngo jewe ngo kazopi mukansaba ngo tuzoba duhebanye. Umva ivyo ni ibintu vya mbere. Amanza kwanza kugukasa. Ya. Oya uravyibuka Brinella. Twibuze ducire ku ega tuko turiyagira kandi urazi ko. Nabyo nibuka. Ndavyibuka no bikubwira. Yo nabimbwira. Nabyo nibuka. Cyo nabimbwira Famba urazi ko atakintu muyompi. So mubazi. Oya barabikoze none mani wukundana na Famba Brine. Wo biharira. Haraho usanga tutaranabikora. Yawe gaye Famba. Oya.
icyo abandi baherezako nico waherako urabona reka jya turikundaniye oya nimba mukundanye none wo mubanira gute ni oya nimba mukundanye wo mwima gute twibye ntavyo twitaho kandi turaba urukundo okay umaze ko abantu bahura rimwe umaze kumufata famba umufata mu bisanga kan WhatsApp wait nari nkangutse gakorose guys mumeze bien muri fresh cyameze bien dire umvere ndababwira ikintu kimwe guys nkubu yo twicaye yani introduction nkubu utanguye ngo guys ngo ndabara mukije ngo bitengo umeze neza jewe nibutse yuko hari ibintu vya mbere muba mwaravye je ewana biranja mu bwonko je mbashaka umengo tubandanye ikiyago Brinera umeze neza umeze bien uvuka he Brinera Ibubanza jewe ndasavye mumbwire muri commentaire amateka y'abakobwa b'Ibubanza bateka ya abanyarugombo abahungu bo mu rugombo nabasambanyi urumva abahungu b'ibujumbura nabanebwe urumva abakobwa b'Igitega na Ngozi ewa afite ubushuhe abakobwa b'Ibubanza rero tubwire bamaze guterera giconzi nuko abakobwa b'Ibubanza nibo bakobwa mu ntara zose beza oya nibo bakobwa beza ivyo vyemera bro uramaze ko ni Igitega jewe Igitega narahagiye Igitega urabona kwanza reka ndababwira ikintu kimwe jewe ndi umunyabujumbura mvuka Ibujumbura ni naho mba ariko Igitega ijya ntara ya Gitega yubaho cyane Gitega connection y'Igitega ni fye Gitega amazi ntiyigera kama Gitega amatara ntiyigera abura Gitega oya sindahaja urumva gusa Ibubanza abakobwa b'Ibubanza benshi babatera inda bagifite imyaka 12 duza nakubwiye ni beza oya kuba beza ni kimwe kuko nta babi babaho ariko Igitega harayoboye wanashima Gitega harabuyoboye je abakobwa b'Igitega nabona ubwiza bwabo nabagiranye na bwabo kobwa kumutanga unabujya budemu bwo kumutanga bwa budemu bwo kiriri bwo mu Kibenga niko bwibereyeho kabisa n'ubudemu bufise po zabutagase butirirwa burayerera nk'abakobwa bacu mu Kamenge usanga yamaza amasite ugahura n'umudemu ivumbi ryamwishe urumva ariko rero wewe Stone vyahereye he mbega vyararangiye ntimwayaze inbox kuri WhatsApp tuyagiye kube tuyagiye umuyaga nyene uyaje ntacu yaga nawe oya sisi ntiyasuye kandi kukugondera sisi nutuhana message pardon vyaraheze nawe bon none Brinera ndakubaza ikintu ndibaza wararavye commentaire z'abantu bagize sivyo abantu barazi ko ukundanye na Famba ariko uramuye commentaire bavuga ati wamwemereye iki mubonane benshi niko bavuga ati nigiki cyatumye mwicarana umva aguha gahunda ati ngo twicare dusangire urayemera wabitewe niki kwemerera Stone gahunda ati twicare dusangire tuyage dicho sinzi nasi yarabimbaje naramwishoye baranabigarukanye kandi ati uyo mukobwa niwe nkwezi y'amari nta kuntu yari kuja kwicarana n'umugabo w'umuntu mbe urazi dufate nkujya munsi iyo sisi arengana sivyo fata ko sisi yarengana akabona muricaranye umwicaye hari wundi no akarahuri muri ko muragira la chante munwa sisi yari kugukomeretsa n'ikidashe wari kubitahura cyangwa wari kumushavurira nari kumutahura kubera basanganye n'umugabo wiwe ambo umva ko ari kosa none umaze kumva ko ari kosa kubera iki wicaranye n'umugabo wiwe je umviriza kumwanya amamagaye disinarinze vyarivyo kandi kuba twe twicaranye twe twicana hari mu hotel mbe urazi ko ino mu Burundi jere uraheze ibintu bikurikirana n'abantu bo hanze benshi vraiment bona bino ni benshi ariko abo hanze nibo benshi
ndababwira ikintu kimwe no mu Burundi ari ukungene mu bubare batanguye kubaka utuntu hari utuntu bubaka umengo n'utuntu two kwicaramo sempre gusa aho mwari muri oya siko byari bimeze vraiment ariko kenshi baca bubaka utuntu umengo n'utu tuzu indani yacashiraho intebe imeze nkuko iyo ntebe ujyamika ko umukobwa abari ibiriko agatapi agakuse urumva ukamujyamika ko ngaha wewe kaca nawe uhora ubijamo abantu baje ararenganye yibaza ngo muricaye nyene muri ndari muri ko kumba ijya ntebe ni kibuga mwubaho cyane rero Binera Famba muracakundanye cyane ariko cyari ibintu mbwingwe miga mfite miga miremire Famba kunuku burazi ko Famba afite umwana ndabizi w'imyaka 9 ndabizi wabimenye ryari Famba ikona mtoto monsieur nabimenye kuva tugikundana kera vraiment niwe bikwibwiriye canke niwe yabinyibwirira ambwira ko afite umwana w'imyaka 9 akimubaza ko atwenze iki avyonze icyo yahoye ujya mugore bavyaranye urakize avyonze ntacyo yakubwiye ariko je ndazi umugabo mwiza Akimu aragutera inkuru yimvaho yose ingene imeze urumva kugira nawe utayeho kubimubaza mugande mubaje yo bimbwira ntimba mukundanye iminsi ibiri nuraronka umwanya kubimubaza ivyo bintu none urukundo nuko no mubaza nk'umwapfuye iki je ndabakankunda okay reka turatomboye Binera turi kumwe ngaho mushiri wa Famba sivyo Famba abantu benshi bazi yuko ari umusambanyi nye kujya yitanga umwatatsi umufyonzi wihire umukino Famba wewe mwajyamanye mumaranye ikingana kimukundanye nabyo nibuka oya Akimu ibi bintu utegeza kuvyibuka ura umukobwa agiye mu rukundo n'umuhungu umukobwa wenyene atangura guha amakondisiyo ngo jewe ngo kazopima ukansaba ngo tuzoba duhebanye umva ivyo ni ibintu vya mbere amanza kwanza kugukasa oya uravyibuka Binera twibuze ducire kuma ega turiko turiyagira kandi urazi ko navyo nibuka Famba ari umujama yo nabimbwira navyo nibuka cyo nabimbwira Famba urazi ko atakintu muyompisha so mubazi oya barabikoze none mani wokundana na Famba Bine wo biharira haraho usanga tutaranabikora yawe gaye Famba oya icyo abandi baherezako nico waherako urabona rega juya turi kundaniye oya nimba mukundanye none wo mubanira gute ni oya nimba mukundanye wo mwima gute twibye ntavyo twitaho ka turabura urukundo okay umaze kumufata Famba umufata mu bisanga kanga yaguciye inyuma je Famba sindamufata yanciye inyuma ko oya okay nturigera umufata na rimwe oya telefone yawe ndakwereke ima nkwereke ikintu jengira nteranye ngira nsambura ivyo nta wereka manze ndamwereke cyo tumutelefona sivyo ima telefone kuramukode je ndakwereke shema okay kuri Facebook ya Famba we Famba wirutse kubona post yiwe ryari post yiwe ryari niho ndayiheruka nta bishasha abona oya kandi abikwereke bishasha kandi akwereke ibintu uyu ni wa mbere wabonye wa kabiri bikuye he kuri Facebook none nako ari kuri FB ntubona caption
ngo andika amajambo ngo ajanye ngo niyo foto nizo foto ufashe nico nukunzi ubona ukunzi urumva abantu ingene bamuzi ko ari umufyonzi wibi ari kumwe n'agakobwa ga selfie urabona kandi akayashu urabona kakayashu kakibira urabona uyu mwita umufyonzi w'ibihere Akimu mpigie simu tumpigie simu mpigie simu yule demu beto yeah yule demu yule uyu n'umutanzania avuga yule hapana ule yule runo rukundo ni wa muntu utarigira ufata na rimwe ndabikwereke afama ntave yigera ava ku murongo bona iring what the fuck nigga oya birakunda tu bro tufadugura amayinite Monsieur uraza kantu tuza ku ina ringi acha nipibrinira direct baongee yo Monsieur Famba Oui. Ya J. Comment ça va? Ça va très bien monsieur. Bega wa mudemu jana ejo byahavuye bigenda gute naherutse mbona post naona kayashu nikasema Messi anamaliza jipa vitu nakenda mama kademu gante kademu ku nani jana ile post Facebook bendeka ulikandamiza kana maji Mimi si méchant kana maji lakini mapema ni mavelitre shuka mpaka saa ziko hai shuka ziko hai bwelele takenda ulikapiga bungapi man naona maana wewe auregezaki una aulizishi we Monsieur ça va usalama upo Monsieur, j'ai à la interview avec madame, avec Brinella. Il y a la parole qui a parlé à la téléphone. Déjà, madame Brinella, déjà, Zumvise. Maiti alala. Urumva yari kimeze gute amahoro me amara Brine agira yahure agira yesumu yapanya Famba ni sawa isawa ni denet ego ndakubaza ko mbere we waramburotse kuri Facebook sinkibona post zawe nyene ariko nishuwa oya genda gukunuza ko ndenda gukunda cyane umutima wanje wose ya ishuri kibazo yuko nakoblose kuri Facebook Chimzi birabaho simbona post zawe nabonye post hasize ko abakobwa babiri bajya ntibande bajya tuve yasho tuko tuve yasho je nyishuri ibyo ndiko ndakubaza bajya umwe akora mu micungararo y'igihugu hagati hanze na ariko tebu nyene hagati ndiko ndafina nyishuri ibyo ndiko ndakubaza bajya abakobwa ntibande bajya abakobwa bijya bintu nabonye naje byipostinge sizi wayipostinge buregera umfate nk'umusazi oya hama ibyo yaje kuvuga ubu naho sinabyumvise rero telefone ari muri haut-parleur Wego shuma
Aiko parler aha muri ko muyaga mu monsieur monsieur tu appelles moi la téléphone en haute parler les kumenera ubufu monsieur Aiko kwa parler sema alisogeza risikio kwangu yegeje ugutwi kuri telefone Bona wewe mwespeak umugire yuko namukunda mama abakobwa ukambroka ukavuga n'ibyo wakoranye nabo vraiment numva uribata aho dukunda barambeshera Jengene nabyumvise wabyumvise ni wabibonye he ibintu umvise tabonye nubona ko bashaka baconganishe Jengene nabyumviye ngo bashaka kudutandukana je nabyumviye oya nibo dutandukanye nawe nje nagukunda n'umutima wanje wose urabizi nta n'umuntu yoza nambwa kazi nimwe yozi kuruta we imbwa nkuru imbwa kazi kuri Facebook simbone post za ukuri kubera genda wige Facebook neza bayikwigisha na kuno block umuntu ngo nabone post none ibi wa post nze ko ntabibonye nkabonye babinyereka abo ni bashaka kudishonganisha usanga jewe ndi umuntu abantu bese baro bafata izina ryanje bakakrea izina ryanje ma Facebook ubibaza nabo nyine bashaka kudishonganisha nje nawe we nje nagutwaye mu rugombo waranwaye bubanza hageze ko duheba ngo nawe Monsieur ouais tu es où maintenant d'accord monsieur Anasiri kama ababaye twahakije no koresha manje na hari wo ubuhari ego cyane nimba noba nakosheje ni nkuko ari we wakosheje raba rero wagaye nkajewe ngaho ico kibazo kandi umukobwa ukuntu ameze umukobwa ashavuye kugira ishavuri here umukozayo abo bitunganye wenda kwiteza amen imana ikwakire cyane amen komerana Hakim uzoca mu rukundo ryari muto urabona ikintu nibutse n'igiki ngaha wibuka cya kiganiro ngaha bakora cya mbere Fama na Brunel bro reka hari muri Ramazani Chanza uhorishi Akimu akinasiri kumwana muki man ariko guys ariko aba bakobwa mani turabababaza oya Famba aramenyere ko tuyaga dutebura ariko mu bisanzwe kenshi abari seri Nabagenza avuze ukuri turazina hanye muta avuze ukuri turazi kubera ndazi ntiyarazi ko turi kumwe nafye ya kandi ibintu nk'ibi nivyo bizotuma mu urukundo rwa ruramba ya ibintu yakoze vraiment nkace ndavyumva kandi rero ujya mukobwa urabona ko nk'ubu yavuze ngo afite amazi menshi mu kiganiro abantu bavyumvise aha abasha aramuhaye isoko none wese umuhungu wese azoca arondera